digital asset ntuyaronka muri bull market amahero yaronka muri bear market kuko ni ushobora kugurira biri munsi muri bull market ari nk'inyongera. Muno munsi turi muri bear market, aba vrai investisseur muri digital asset ni mukurikirana isoko murabyo riko riraja birahiye, harageze yuko abinvestisa batangura kwiga ati mbega tuzokwinvestisa ryari bizogenda gute mu gihe hari abandi nabo beinvestishije kuri $116,000 uno munsi bariko baravuga ngo mbega izogaruka ryari, mushobora kuzosubira guhura nayo muno mwanya muno mwaka wa 2026 cyangwa 2027 ariko niba bashizeyo menshi hari igihe uzosanga tarasha Ndugucu umuntu arindira ikizoba ariko nk'abantu bakurikirana cyane ibiganiro by'aba vrai influencer muri digital asset, nibaza yuko batagiye bahura na bino bibazo kuko abantu benshi bakurikirana amakuru atariho. Nkunda kuvuga ngo business yamamarizwa havugwa business. Mwiriwe canke mwaramutse abantu wanyu ba Talk Business aho mwese muherereye. Turagarutse turi babiri muri staff ya Talk Business nkuko mumenyerekeje tuba turi batatu canke nkuko mutuzi turi batatu, ariko uno munsi twashimye yuko tuba turi babiri kugira ngo dushobore kuganira no kubaganirira abakunzi bacu badukunda mutuba hafi cyose, muguma mukomeza kutuba hafi kandi twifuza ko mukomeza kutuba hafi. Uno munsi rero turi kumwe na ni John ibisanzwe turi kumwe na Mr. John. Yego, turi kumwe na Mr. John, umuhinga mu vyerekeye isoko ry'imigabane na business nyinshi zikorerwa nta buhinga ku mbuga ngurukana bumenyi. Nta buhinga uretse ko umuntu abaza utuntu tumwe canke tubiri. Karibu cyane John. Yego asante sana. Turabaha ikaze n'abakunzi ba Talk Business. Ni iteka ridasanzwe ryo kugaruka ngaha kugira ngo tubaganirize. Uno munsi rero twariko turabira hamwe nkuko twama tubigenza ubuheruka jewe muri episode heze nari nabemereye yuko muri episode ikurikira tuzoyaga cyane ingene umuntu yo kwinvestisa mu isoko ry'imigabane, ariko vyabaye ngombwa ko tubanza kudeviya gato kugira turabe success pass muri market y'uno munsi bimeze gute, byagenze gute. Byakabaye kera inyinyurana hagati ya Trump na president wa Fed, kuva Trump atogo kuba president wa Amerika bari mu mijugujugu idashoboka, ariko byaraye bigeze ku musozo. Trump ati ndafise umuyoboke kabisa ankunda kandi anyubaha taragusubirira nta kabuza. Ubwo nyene bikiba inzahabu or na arja habaye ikintu gikomeye cyane. John imeze gute? Ego hari mu mpera y'indwi iheze kwa gatanu aho Trump yatangaza umukandida ashaka asubirira Jerome Powell. Rero yari inkuru navuga abantu benshi bari barindiranye igishika kuko hari haheze igihe Trump na Jerome Powell batumvikana, wanashaka no munsi ntibumvikana, wanashaka n'ikiringo ca Jerome Powell ntikirahera. So rero Trump yari yaratanze umukandida wiwe zosubira Jerome Powell, nawe sundi yitwa Kevin Walsh. Rero nkuko wabivuze ikintu cyabaye inzahabu, silver, gold na argent byaraduze cyane ku rugero abantu batari biteze. Gusa entre temps biragira retracement, gusa navuga yuko ni inkuru yari yitezwe cyane kuko ise ikisigura ko hazaza isoko muri ayo mezi abiri imbere cyangwa imyaka iri imbere. So rero ico bisigura sikindi
n'uyo Kevin Walsh hanini ico Donald Trump amwiteze ko no kugabanura ico bita taux d'intérêt ma interest rate akayagabanura ku rugero nuvuga rushimishije voilà aussitôt azobagiye mu mabanga ariko ivyo navyo birafise ingaruka mugabo entre temps uko abantu uko marché yari byiteze siko yabironse uti kubera iki umuntu yari yiteze gusumba abandi so umuntu afise igihagararo nk'icya Kevin Walsh kubera iki kubera yuko Kevin Walsh n'umuntu ashigikiye yuko idolari riguma rikomera or iyo Trump na tukaba tuzi yuko ashaka yuko taux d'intérêt agabanuka yama taux d'intérêt agabanutse bisigura iki bisigura yuko idolari cyo ritakaza agaciro or umuntu nawe nka Kevin Walsh n'umuntu ashigikiye yuko idolari riguma riduga kandi tukaba tubona yuko kuva Trump agishika ku butegetsi gushika no munsi idolari ryatakaje mengo 16%. So rero Kevin Walsh ashigikiye yuko reka dukomeze idolari Amerika tuyikomeze reka turabe ingene two kwishura dette publique américaine no kuvuga naho Kevin Walsh ahagaze mu givyo navyo bifise ico bisigura igituma Trump yacaguruye yonye yamucaguye kubera yuko hari haheze igihe abantu bavuga yuko Trump ariko akoresha igikenye mu gufata ingingo mu ngingo zifatirwa muri bank nkuru rero Trump akaba ari nk'umukenyuro ngo yavuze kugira yikureka ico gitutu cy'abantu bati reka ndabashireho asa umuntu byitwa yuko ntazokontrola byitwa yuko adashigikiye tudahuje ivyiyumviro kugira abantu rero bagira ariko ako kantu kuko umengo ntibahuje ivyiyumviro ego mugabo ugiye kugaruka muri Make America Great Again Trump ugiye kuraba nawe asubira kandi kugarukana ubuhangange bwa Amerika kandi kugarukana ubuhangange bwa Amerika no kugarukana kandi ifaranga rya Amerika kandi uri kuraraba Trump amaze kubona uko ifaranga ryagiye ritagaciro urabona yuko ariko yagerageje kuza kwa Febrisa ibihugu bitwa ko bari muri concurrence so rero naho idolari ryatakaje agaciro je mbona yuko umengo vyavuye ku ngingo zimwe yagiye arafata sinzi ko twavuga ngo ahubutse nkuko abantu hamwe bagiye babivuga mugabo wowe wafise target zo ariko arakora so ariko amaze kubona ivyo yagerageje kuja kwa Febrisa ibindi bihugu novuga ko ifaranga ryabo ryari muri concurrence kandi urumva yuko Uburusiya bwo bwari busanzwe buri mu ntambara kukomeza ibihano ku Burusiya kugerageza kuntu aguma cengacengana n'Ubushinwa no munsi ho urabona yuko yaranatangaje Ubwongereza yavuze ngo Ubwongereza bukoze ikosa rikomeye kubona bwemeye kumera nk'ubugenda kuba buri ko buragiranira imikoranire n'Ubushinwa so uri kuraraba rero ariko aragerageza gucenga ibindi bihugu byose ubona yuko umengo bari nk'abari muri concurrence duciye tugaruka kuri uyu mukandida wo kuza gusubirira Jerome Powell uraza kubona ego umengo ntibanama rimwe mugabo ugiye kugaruka kandi muri Make America Great Again ucubona kumenga ico kintu baza kugihuriramo twitege iki cyane twitege iki muri kazoza kisoko ry'imigabane duhereye muri Amerika na mpuzamakungu voilà duhereye kuri ico kwanza ca mbere ca Make America Great Again koko nivyo Trump yaje afise intumbero ya Make America Great Again gusubiza ubuhangange Amerika mugo ivyo navyo Trump yaje afise umukenyuro twokwita nk'udasanzwe reka tugaruke inyuma gatonya navyo bifise ahantu bihuriye ku bintu byabaye Venezuela n'ibintu novuga biriko biraba no munsi muri Iran ibintu byabaye muri Venezuela bamwe baravuga ngo Trump yashimuse perezida w'igihugu cikukiye kigenga yabigize kubera iki igikenye yabigize abantu bashaka kuvuga ati ni kubera igikenye mugabo ugiye kurabika ibyihishe inyuma ni imvo economique shatse kuvuga iki
Venezuela c'est le premier réserve ya pétrole kw'isi, pétrole brut kw'isi. Or ibiciro kare vya pétrole vya oil bon kubera Venezuela isanzwe ifise ibihano kandi ukuntu yari isanzwe itunganijwe ugasanga iyo pétrole yabo ntirikirasohoka ku cyane. Rero pétrole yasohoka kare yari yava mu bihugu cyane cyane Burusiya, Iran, by'Abarabu za Arabia Saoudite, mugabo ugasanga ni cyane cyane bya bihugu bihurikiye muri OPEP byashira hamwe rijejwe kuregira ibiciro vya petrole. Trump rero aravuga ati aba bantu bo muri OPEP sindabizeye kuko baduza uko bashatse bakamanura uko bashatse. Oro rero mu gihe noba ndiko ndagerageza kumakinga America great again, petrole ni ikintu gikoreshwa cyane, kirakoreshwa muri Amerika mu mahinguriro, no kuvuga mu gihe boduza ibiciro, no kuvuga birafise ingaruka byogira ku isoko ryanje ryo muri canke muri kuri Amerika muri rusange. Ati reka rero ndondire ahantu ndavyikurira kandi bitambunye. Bane rero ni hamwe cyagaruka kuvuga ati mbe ubuhangange bwa Amerika buhagaze hehe? Buhagaze ku nguvu. Byaranagaragaye rero Amerika yarigaruriye reserve ya mbere nini nya kwisi ya petrol ari yo Venezuela. Kuko urumva Trump wo yabwira Maduro ati ngo twumvikane huraho iyo petrol bijya ni Amerika ngo yime. Yego. Maduro nawa Trump navuga turabesha. Nukore ko cagenda arayigarurira no kuvuga no musi rero Trump arafise yaramaze no gusinyisha amakontra entreprise Amerika zogenda kuyirafina. No kuvuga no musi afise reserve nini ya mbere ya petrol ku isi. Ico ni gitsindo no vuga sur le point économique. No musi Amerika kandi petrole wanashaka yayo bwite iri ku butaka bwa Amerika canke mu mazi ari control na Amerika ntibaranatangura kuyicukura. Ico ni gitsindo ca kabiri. No kuvuga rero ibyo byose bikagira ico bizo kwafecta ku migambi ya Trump avuga ati ubu ndi secretary ca mbere. Ca kabiri naco niki turiko turabona muri Iran na byene birafise aho bihuriye n'inyungu za economic arizo zico za petrol. Rero Trump America great again niyo ntumbero yiwe nyamukuru. Uti ariko arahangana n'abantu vyaye byitwa ko bacuditse ari nabo Ubwongereza ari nabo za Canada. Ubumwe bwa Buraya ageze muri Denmark na Greenland. Denmark na Greenland rekavuga ati ni ngwagwana. So rero abantu benshi ntiyabitahura n'ubu abantu benshi ntibarasobanukirwa ikibyisho nyuma umugambi wiwe. Gusa hari n'abavuga yuko Ubushinwa ari bwo buri kura profitiramwe. Kuko dernièrement premier ministre wa Canada yaragiye mu Bushinwa. Uheruka mu ndwihera premier ministre w'Ubwongereza yaragenda mu Bushinwa muri visite. Mu buheruka Macron sinzi inama yararimo acahamagarira aba investisseurs b'Abashinwa kuza ku bwinshi i Burayi. Abantu rero bakagenda babibona nk'iki nko kunyinyurana cyangwa kutumvikana cyangwa kumvikana guke hagati y'ibihugu no kuvuga byari bisanzwe. Uriko urabiraba ibihugu vyitwa ko vyari bigenze na Amerika bihurikiye muri OTAN n'ahandi uno munsi umengo bari mwinyurana uko ubibona mugabo uko biriko sa n'abagenzi. So arivyo vyatumye ubuheruka Amerika agenda muri Trump agenda muri Swiss bavuga yuko yakiriwe nabi kabisa ngo gasuzugurwa n'ubumwe bwa Buraya. Ugacugaruka ukaza kuraba ibi vya Greenland na Denmark. Yari ko turaganira n'umuntu ambwira ati ndibuka turi Trump ariko ari yamamaza uwo muntu ni umuntu wa mbere yambwiye ko ibana ko atifuza kubona Trump ariko atwara Amerika. Nanje ndiko turiko tureshanje uganira igihe cyo racambwira ngo naragwanije ndibuka turiko turaharira cyane ku vya Trump no gutwara Amerika. Tari kuno munsi arakoze umugambi umwe ati kabisa ndamushigikiye. Chanamaza tuyuwe uje mugambi wa Greenland. Mugabe ikibazo twavanye twaciye tuvana bivanye na gahunda z'umuhoro wese adashoboye kunkonvenka ngo asigurire ukuntu
ujya mugambi wewe kubwiwe yumva yuko ari umugambi muzima wewe ikintu cha America na Greenland na Denmark ukibona gute kubera iki America urumva yivuga yuko n'umutekano wayo yuko ushobora guhungabana bivanye na Greenland ivyonye bya Greenland hari abantu benshi bayibona gutandukanye mbere wanashaka nuko kunyinyurana hagati yawe n'Uburayi ari nawe bibona gutandukanye harabibona yuko ari nka diversion kurumva muri monde ya géopolitique ari cyo yita diversion gukora ikiyinye mugabo hari ikindi kintu uri kurategura abantu rero bakavuga ati ikintu hanini novuga umugambi we nyamukuru no muri Iran mugibindi nabye kabikora sous forme yo gusamaza ya voilà ya diversion mugabo rero wambaje uti none kazoza kisoko nakahe kuri uyu muzo wa Kevin Wash hamwe n'izi ngingo Trump agenda arafata hirya no hino kuko birafitanye isano birafise icyo byafecta ku isoko muri rusange icyo twakwitega no mwaka stock market canke marché boursier yari maze igihe iri muri navuga ATH icyo twakwitega nuko marché gira correction kandi correction iri très sévère ivyo bikazotuma naza n'ama digital asset na nyene agaruka ku malevel yo munsi hirya ejo nabonye ahantu umuntu yavuze yuko twitege gusubira kubona BTC ku $30,000 ego birashoboka kandi vuba cyane yashoboka birashoboka nato bari vuba kaba wanashaka no mu mezi ya 6 turavye sezo ya yuko biba bimeze kenshi mu ma digital asset ni ibintu mengo bifise biri periodique sinzi ko ariko nabivuga tuvuze rero ngo vuba hashoboka ni nkuko twavuga mu mwaka wa 2026 kuko twa tuvyiteze twibaza yuko ari vya 2027 canke meme na 2028 mugabo urumva vuze hagufi hashoboka ko bishoboka muri 2026 nawe ni kubibona ego birashoboka BTC kabihumbi 30 je mbere kibazo ni ryari so kuvuga ko bitazoba kubaho je niko ndabibona so rero no kwitega yuko ama level ari munsi muga mu nyuma Kevin Wash amaze kuja gufata ikicaro akatangura kumanura ama interest rate akinjecta n'amahera mashasha twibukanye yuko na Trump yemereye kira munyamerika wese ibihumbi 2 muvere mu kumunani gutyo so ibi byose bizoba hari umuntu mushasha nakuvuga abantu benshi umuntu umuhaye amafaranga uko nyene yagusa yumvire kira umuryango wose muri Amerika $2,000 winjiza si bose ariko winjiza munsi y'ibihumbi mengo amajana 2 ku mwaka abonye bazoronka $2,000 imbere y'umuntu muhaye $2,000 atabyari yiteze benshi bashobora kuca bayinvestisa muri stock market canke mu digital asset rero basanga birafise ico bizogira Trump rero ubuheruka uyu mukino ndawugaruka ko cyane kuko Trump ubuheruka yari yahaye iminsi ngahe yarindwi Iran yo kuba yahejeje gukora akantu makamwe yakora ubuheruka ubuho yavuga yuko ari kuyihana byimbitse kabisa mugabo haheze umwanya arasubira kandi umenga arisubiye ko arahora ejo hirya ejo ministre wa mbere wa Arabie Saoudite ati Trump kudahana Iran biriko biratuma ahubwo Iran muzoza kwikebuka musanga yakoze amarorerwa ku mbuga ngurukana bumenye ntihuraho umukuru w'igisirikare chef d'état major wa Arabie Saoudite taratanze Iran ku mugaragaro ari umuvukanye mugabo resultat byatanze twasubiye kubona ibinyamakuru biriko biravuga ngo bwato bwa Amerika bwari mu kigobe c'abarabu ahubwo busubiye inyuma buravuye mu mazi ya Iran buragiye uyu mukino wa Amerika Iran Israel kino kintu kiza kudusigaye
ahantu kiza kudusiga cyane ndavuga kuri côté économique kuko twebwe urazi ivyo dusanzwe twivugira cyangwa ivyo dusanzwe twanariza cyane ni bijanye n'ubutunzi rero mugabo politique n'ubutunzi naco n'ikintu cyambere kijana cyane birafekta voilà ahantu biza kudusiga okay nuko d'abord umugambi wa Amerika no wa Israel abantu bose barawuzi kandi bashaka kuwushikako gusa birafise entre-temps ryari bariko baravuga yuko muri bino bihe Iran ririmo kwera ifaranga ryabo ryaraguye bikomeye cyane biteye n'ubwoba kabisa ryarapfuye amafaranga atembera mu barabara nk'ibipapuro rero bariko baravuga yuko bonye ama transaction internationale yose Iran yakora muri BTC abantu bumvireho yuko ni kuvuga digital asset iragize kwisonga cyane kwisonga so rero ahantu bigiye kudusiga urumva niyo ntambara abantu biteze canke nibe ntawe uri mu mutwe wa Trump ugira ngo bimenye ingene byifashe muga Trump arakumbura bati nabikora gutya uzava basubiza ku makambi yacu ari muri kajya karere kose usanga n'ibihugu byose so rero ndizera yuko bazogira icyo bahurije ko then mugabo usanga isoko riragize bakunzi ba Talk Business icyo twashaka cyane kandi tugiye ko nyine tunababwira nkuko John yarabivuze uno munsi ifaranga rya Iran ryaraguye bishoboka bivuga yuko uno munsi muri Iran umuntu atunze nk'umuriyoni w'amarundi ni umumiliyarderi muri Iran tabumva ifaranga ryabo rishobora kuba rigeze so rero ibintu byose yaba ku investisa yaba ku withdrawinga ibintu byose biriko birakorwa muri Iran biriko birakorwa muri Bitcoin no kuvuga yuko Chaque kintu citwa cha digital asset urumva yuko naho rimwe na rimwe nk'aba investisseur tubigaruke ko bamwe bagumye bavuga ngo mbega BTC yarashikiyara kuyisezo yarakoze ATH abandi ngo yango ntibirashoboka abandi bakaguma barindira ngo turarindiriye ngo burrane abandi nabo ngo yaraheze no kuvuga ngo kubera ko nibazo yuko aba investisseur babaye benshi muri mu cerekeye mu gikintu cha digital asset araba agramanya bagenda gushira mu mafaranga menshi habaye no kwita sinzi ko no gita najyo kandi inyinyurana mu bagura n'abagurisha arivyo byo byatumye tutigeze tubona wa muvuduko wa za 2020 2020 tubona BTC ikubita kabisa umuvuduko wo kuva kuri $18,000 30 45 igakubita kaza kubita kuri 60 mu mwanya nyine abantu bariko baravuga ngo iyi niyo bull run uno munsi yaragiye 90 iragaruka ija ku 100 iragaruka 110 iragaruka kubuje abantu baguma bavuga ngo bull run nubu hari habakivuga ngo bull run ntiraba abandi tireka yaraheze bo ikintu jewe cyambere nize muri ino soko ni kihe nuko mbere ni Mw'Isoko muri rusange isoko rizirana nuko hagira ikintu abantu bahurizako ego abantu niba bari ko bavuga bati burana isoko menga ibifise amatwi bayavyumvise ikihindukira gaca yigirira ibyayo so rero nejo ubundi ukabona abantu mu yandi majambo isoko yanka ikintu bita consensus ikintu abantu bahurije icyo kintu ntikigera kiba so voilà baravuga ngo burani yabaye mbwa burani yarabaye yaraheze kandi yama ihera ku mwaka ukurikira havuye halving mwaka ukurikira halving wa 2025 kandi yama burani ihera vers octobre novembre octobre le 10 octobre niho yarangira twarabibonye ariko abantu benshi rero ntavyo batahuye ariko rero yaraheze koko turi muri bear market no yindi ball umuntu yashobora kuyitega kuva muri octobre nka 2026 gutyo at best gutyo hariho umugenzi nibazo yuko yari mushasha muri investment za digital asset araza
ariko arambwira ibintu amakuru yumva kuri rezo sosiyo ngo amagroupe arimwo babigisha ibintu biriya ndamubwira nti ibi bintu vya bururane ati uzobimbaza mu kwa kabiri ndamubwira uzobimbaza ufite ariko arambaza ngo none ngo urabona ico gihe n'igihe BTC yari kuri 114,000 mengo arambwira ngo jewe ngurumva ngo nogurisha namubwira muta rero ukuntu ibintu bimeze wewe je sinshobora kubwira ibintu bihabanye n'umutima wawe ndi kuko wewe nibuza aho waguriye nibuzi n'inyungu wari ukeneye ntimba inyungu wari ukeneye ubona warayirose kubera ko guma mu isoko gushaka yiga namubwira nti ibyo rero ariko arampaye andi makuru menshi amadetaye nabiki n'ibiki namubwira ngo ebera mu magroupe menshi nawe urabizi ndamubwira nti okay reka rero w'ivyo bintu uzobimbaza mu kwa kabiri uno munsi rero mu kwa kabiri Mr sindakuvuza izina nzo gupartage ikiganiro niwumviriza kino kiganiro yanyishu nakwemerera mu kwa kabiri gishobora kuba ariye kandi sinari niteze yuko ndayiguna muzi cyangwa gushobora kuza kuyumva no muzi ariko yanyishu nari nakubwiye ko uzombaza mu kwa kabiri ni so kandi ikindi naco ntaguciriyemwo bana nitwamara gushika kuri ayo marevo yo munsi dufate BTC igeze muri 30,000 ni handi uzutangura kumva zamvugo BTC yapfuye cyayo byaheze kandi amahera muri digital asset ntuyaronka muri bull market amahera yaronka muri bear market kuko ni ushobora kugurira biri munsi muri bull market ari nk'inyongera hari abantu benshi twagiye tubona muri BTC iri ku bihumbi 74 igeze ku 88 bapoteje ibyo bafise byose ngo bagiye kwinvesta muri BTC igeze ku bihumbi 100 abantu benshi mbwegano kantu abantu benshi nabo bakuye amahera mu bintu benshi bariko barakora ngo huraho ngo BTC bikoze ku bihumbi 90 ngo na pi ngo nayirakurikiye jewe ndibuka umuntu umwe antelefona ambwira ati ndonderera pi ibihumbi 25 kandi ku mahera yaratubutse ashambwa ati no mumanyazi ntumye abana bamubwiye yuko BTC ikubise ku bihumbi 100 kwigikurikira ari pi ngako kwa bahati mbaya amahera sinzi ko nyumba tasohotse nyumba byagenze gute cyangwa nyumba barandiye diri amahera ntiyashikiriye kabisa so rero abantu benshi baza kuturuka kuza James kibazo abantu hari abantu bakija mu bya pi ahubwo utabijamo nta namakuru ufise rero abantu benshi baja kuyumvira ku investisa mu gihe bamaze kubona abandi bariko barava mu isoko kuko uyu mukino reka ndawita umukino n'umukino w'abanyamafaranga uno munsi wowe uzoza ku investisa $100 ryawe uri kuragwanira mu isoko n'umuntu yinvestishije $1,000,000 $100 no kuvuga rero uje mu investije $1,000,000 $100 niya kenera gukora mu mahera yiwe nagwa wazogenda yatwaye kuko uzobona gwa wahiye ujugumire ubone nawe hageze yuko ugenda gukokora yasigaye kandi wowe wajya gwawe yose mwese amaze gusha azogaruka nawe kandi yinvestisa no kuvuga rero nibi mwavuga ngo ivy'Imana bigera abarambiwe batashe none munsi turi muri bear market aba vrai investisseur muri digital asset nimukurikirana isoko murabiyo riko riraja birahiye harageze yuko abinvestisa batangura kwiga ati mbega tuzokwinvestisa ryari bizogenda gute mu gihe hari abandi nabo beinvestishije kuri $116,000 uno munsi bariko baravuga ngo mbega izogaruka ryari mushobora kutazosubira guhura nayo muno mwanya muno mwaka wa 2026 cyangwa 2027 ariko niba washizeyo menshi hari igihe uzosanga tarasha nuguca umuntu arindira ikizoba ariko nk'abantu bakurikirana cyane ibiganiro by'aba vrai influencer muri digital asset nibaza yuko batagiye bahura na bino bibazo kuko abantu benshi bakurikirana amakuru atariho nkunda kuvuga ngo business yamamarizwa havugwa business nimuze murakurikirana rero imbuga nzima uwo jewe wana nko mu mantoro wanje canke abantu nkurikirana abantu nyene mfatiraho nk'urugero cyitegererezo
le 10 octobre ujya munsi market ikora ibyo yakoze liquidation itari bigere baho mateka y'isi ujya munsi nyene le 10 octobre 2025 baciye bavuga bati bear market iratangura kandi icyo gihe twaciye twitegura arabavamwo turavamwo arabatangura gupanga iyindi mikenyuro mwere tuyadapte tukiyadapta ariko hari abantu badashoboye kuronka amahirwe kuronka ayo makuru ubu rero amakuru arakomeye ikintu cya mbere muri business haba no mu bintu byose icya mbere n'amakuru kandi urumva ikintu cyose ukora udafite amakuru ubu uri kurakurikira ubwije niko bavuga mu kirundi so guys nibaza yuko abakurikira talk business hari ibintu byinshi tuzogenda turabavungurira ko mbere wanashaka tuja en profondeur kugira ngo abantu bahisemo ko investisa canke kuba ba investisseur canke kumva yuko ubuzima bw'umuntu ari business no bahisemo kwijukira cyane imbuga ngurukana bumenyi kuko ndibaza yuko mu kino gihugu canke no hirya yacu abantu muri benshi mu bantu bijukiye gukoresha imbuga ngurukana bumenyi baradukurikirana so umuntu rero wese yahisemo kudukurikirana akamenya n'amakuru y'ibintu bimwe azogenda abona aho ku investisa mbega investisa ryari mbega binjira mu isoko ryari mbega bavayo ryari mbega bigenda gute mbega ibimenyetso nibi so mugume mukurikira rero nibaza yuko aba investisseur muri digital asset uyu ni umwanya mwiza wo kubona isoko irikiraja no kurindira ati mbega bizogenda gute tuzokwinvestisa ryari turindire gushika ryari cange nimba mfise ibihumbi vyanje 10 vy'idolari notangura kuza ndashiramo ama party bukebwe kuko nimba ufise $10 uno musi nta mpamvu yo kuja kwinvestisa uvuga gushiza mu $10 urashobora kugenda ugashiramo $300 isoko ikamanuka ukazoyitegera hasi kandi ugashiramo $300 mpaka ofo mukazogera kandi mukavanamwo uko uzogendera dugana umwe muradugana nayo bivana n'ukuntu wewe ushobora kubutahura kuko ivyo tuvuga byose nibaza ko atari 100% exact ariko nibaza yuko ari tuvyita gute harimo accuracy niko je no bivuga so mugume mudukurikira mugire partage nyinshi mugira amajeme n'amalike kugira ngo naho mubona ko tutaba turiko turashitsa aho umutima wanyu ushaka zamuratubwira muri commentaire ico twohindura nico twoganira ko naho mwipfuza yuko tubashikira tuzohashika voilà tugana no ku musozo reka twibutsa abantu yuko ukeneye uzi cyangwa uzi umuntu akeneye website cyangwa wowe nyene ukeneye website turayigukorera mu minsi itarenga 2 dufise equipe y'abantu babinonosoye bashaka kuyigukorera mu minsi itarenga 2 isa neza kandi nico nagira mvuge isharije isa neza ku buryo wowe nyine uzoyugurura canke n'umuntu ayinjiyemo akubwira ati ina website nta nayo iboneka mutugane dufise equipe ikuye kandi ibikora neza voilà turabakunda cyane